ntagenda kimwe nigeze ndavyifuza nimvira ko byobaho yego ariko abantu barabimbwiye cyane cyane mukuru wanje yakunze kubimbwira dufise Imana itanga ijambo kandi uyihaye ijambo ntawe uri mwaka. This is Flash TV. We shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV 257 twongeye kuramutsa tubabwira mwiwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muratwe twama tubazanira ibiganiro bitandukanye n'abatumire batandukanye no munsi rero twongeye kuba ikaze mu kiganiro ico nshoboye twaba dufise umutumire mushasha kumbure ari ryambeje muri studio zacu reka tumuhe ikaze atwidondore mumenye tugiye kuganira mu kiganiro cacu ico nshoboye turabaha ikaze. Murakoze cyane. Mwo twidondora. Amazina bantanora nishimwe ndi muri wa gospel. Ndibaza birakwiye turaza kubandanya ntaje ibyo nza kukubaza mu nyuma za kuvyishira turabaha ikaze muri studio zacu. Murakoze cyane. Nowera no murindo y'indirimbo mpimbazamana mbega ubundi Nowera tuvuze indirimbo mpimbazamana turatumvike. Indirimbo mpimbazamana ni indirimbo zihayagiza Imana. Donc hari indirimbo mpimbazamana hariho n'izindi ndirimbo bakunze kwita zisi. Rero sigura rero indirimbo mpimbazamana zibera mu ijuru nizijuru. Oya tangurira mu isi ariko zizobandanya no mu ijuru niko tubyumva kandi tukavyizera. Nora niko avyumva kandi yaravyizeye noneho avyinjiramwo. Nora amaze igihe kingana gute ari muri gospel? Amezi ane. Ubundi yarapfuye. Imbere y'amezi ane yari hehe? Mbere y'amezi ane yarabirimwe ariko ntari bwavyerekane kuko narisanzwe ndaziririmba mu isengero n'atandukanye ariko kugira ngo abantu babimenye ni haiza amezi ane. Niyo mpamvu yagutumye kumva wohagaruka kwarimba nka Nowera ku giti ciwe apa kuri muri chorale canke mu yandi matima atandukanye kugira ngo uhaguruke nka Nowera niki cyo gusunikiye? Cyo kintu kiragoye nanje bwanje ndiko ndaciyumviraho kanshi biransiga kuko ntagenda kimwe nigeze ndavyifuza nimvira ko byobaho ariko abantu barabimbwiye cyane cyane mukuru wanje yakunze kubimbwira ngo nta kuntu waririmba ngo nkukurira ndabwira ati ntabyo noshobora kandi yaragerageza ariko ndavyanse kenshi mu nyuma ndabigerageza senga Imana n'Imana irabinyemerera kandi yanabimbwiye ndabikora kubwivyo. No kugira uvuge hari akantu uhereje ko saba Imana kandi Imana irabinyemerera ubundi kugira umuntu yemezwe neza ko ari Imana umubwiye canke atari umutima w'umubwiye abavyumva gutamaje tubera ko yatandukanya gute? Biravana umuntu wese usanga afise ukuntu avugana n'Imana yiwe. Hari umuntu avugana n'Imana yiwe mu nzozi hari umuntu avugana n'Imana yiwe mu ijambo muri Bibiliya hari umuntu avugana n'Imana yiwe biciye mu buhanuzi biciye mu hanshi rero je navuganye n'Imana biciye hamwe muri ivyo vyinshi. Nowera aririmba kugira himbaza canke arahimbaza kugira aririmbe? Jewe ndirimba kugira mpimbaze. Novuga mu gihe kitari gito canke kitari kinini cyane gose umaze uri muri gospel nk'intambamyi ahanini muhura mwese muri rusange umaze kubona nka zibi canke zitatu nizahe? Ntambamye ni nyinshi cyane. Ntambamye mbere niyo kubura uburyo. Hari igihe uba wifuza gukora iki gikorwa ariko kakibura uburyo cyangwa umwanya ugishakiye ntabariho ukironkera bivanye n'uburyo. Intambamye ya kabiri nayo niyo usanga nk'abantu bakaguca intege. Ico kintu kirakomeye cyane. Iyo hageze no abantu bamuciye intege. Jewe si benshi ndabishimira Imana kandi niyo baje je sindabiha umwanya iyo baje sindabiha umwanya kubera bivanye n'intego yanje ndavuga ati ntabyo numva sa n'umuntu afise amayekutere manini mu matwi ntabyo numva ariko hariho benshi babimbwira bakambwira no ndabihevye banciye intege bambwiye ntabyo nzi bambwiye ibiki nkavuga ati no rero wowe uza kubiheba bivanye n'impamvu birimo niba birimo kubera ntuze urabivamo ariko niba birimo kubera birimo nyene urabigumamo. Nowera bafite indirimbo zingahe gushika n'umunsi tuko turavugana zimaze kuja ku mugaragaro? Indirimbo imaze kuja ku mugaragaro ni imwe yindi ariko iraza vuba 2021 z'uku kwezi nyene. Twinjiye mu ndirimbo ijambo ni ya Nowera ariko kandi hari indirimbo tumaze kumva zitwa ijambo sinzi ko mwese bo mwahuriye kwishurirwa rimwe ariko umva amajambo ari yatandukanye. Nowera ijambo yamujemo gute imbere uko yisohora yiyumviriye gute gushika hana yita ijambo? Impamvu nayise ijambo cyangwa se yaje gute iyo ndirimbo nkipanga kuja muri studio se nateguye njana rero nateguye naje nayiririmbye ndavuga ati ni sawa no nyene nakubwira musaza wanje yambwiye ati ni bon
naro mu nyuma indirimbo ijambo naricaye ndiko ndimvira background y'ubuzima nsanga na ahantu henshi Imana yagiye inezereza nsanga na ahantu henshi Imana yagiye impa ijambo nsanga nyine hari ukuntu Imana yabigenze navuga ati indirimbo kweli sinaririmba kugira nyene ngo ndayiririmba abantu bumva ngo Imana ngitatanga ijambo no ahubwo naririmba nivuga ko nca ndayirabisha ko jewe nyene sanga mu buzima bwanje hari gihe Imana yagiye inshira hejuru ahantu bitari bikwiriye kandi nkasanga Imana ko yabivuze nta muntu umwe abihariye cyangwa bipinge birabaye nyene cyangwa nama Imana yaciguhaye ijambo nta muntu umwe yori kwa yego cyambona birakwiye ko ndirimbo yatangura no wundi umwanditsi wese abari umuririmbyi cyangwa umuririmbyi wese ategeza kuba azi kwandika indirimbo hari umuririmbyi atazi kwandika hari n'umwanditsi atazi kuririmba hakaba n'uwuzi kwandika akamenya no kuririmba yego ariko benshi mu gospel bantu hacu mu gihugu cy'u Burundi bona umengo bose babazi no kwandika ni impano canke no kutamenya ko ashobora kuba azi kuririmba mugabo atazi kwandika canke ni impano Imana yahaye abarindi ba gospel mu Burundi abarundi ba gospel mu Burundi kweri Imana yabwe icubahiro benshi babazi kwandika ntana nabo ndumva ngo naka ngo nabanyandikira mumaze kumva benshi biganiro byinshi by'abarinzi maze gukurikira sanga bavuga ko aribo biyandikira no benshi mu baririmbyi nkuko nawe wakinyishuye uko bakunda kunyishura ko ikibazo intambamye nyamukuru ahanini n'uburyo ariko no muri uko kubura uburyo tubona mu musohora ngo musubira na nawe razodusubira indi le 20 azoduha n'iyindi ariko ikibazo gumaki ari uburyo mu gatuma tubona gani yo mpamvu ko mbona kubashigikira bamwe bamusanga babyinyo bakavuga ati uburyo burahari ko tubona baguma baduha nibyo binini navuze ati intambamye haba n'uburyo ugasanga igikorwa umwanya wifuza ko gisokera atari kibonekeye hajya hari igihe biza gukunda warushe mu mutima wifuje no kubiheba ariko kubera nyene y'Imana itanga ijambo kabona yabigenjeje neza biciye mu bantu ugasanga nk'ubu wituye nk'abantu 10 mu abantu 10 wishyuwe n'abantu 2 bajya abandi 8 nabo bakakwishura inyishu utari wifuza bo ilevre kubura bibaho ariko hari umuntu akubwiye akwishura inyishu kumva yuko vraiment araguciye intege cyane ariko rero bivanye n'ukuntu ubirimwo neza wumvanye n'ugoberewe kubikora ukabigumamo ariko Imana ikagushoboza bikaboneka bya bikorwa bikaza ariko bikaza bitevye cyane ego woshaka kudushishiza ko gato mu ndirimbo ijambo kumba tubatera amatsiko ucugira tubwiye n'ama platform koresha kugira ngo ushobore koja kwiraba iyo ndirimbo ijambo kumba urashaka kuvuga ati twa tumaze kumva indirimbo ijambo ya naka ariko umve ko atariyo umve ko ari ya Noella nawe ndakunda refre yayo kubera yo refre nyene niyo nkunda nyene kusanga nyene hari ko Imana yabigenjeje mba bakupre nayo n'abandi bagufashije oya n'amakupre nivyo kuko agenda arafitanye isano na hope ariko hope ni too much agomba twumvishe rero tuvuze ko ari ni too much agomba twumvishe mu dusegonda nka 30 gusa dufise Imana itanga ijambo kandi uyihaye ijambo ntawe uri mwaka dufise Imana itanga amahoro kandi yitanze amahoro ntawe utera amahane nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira tumvise n'impamvu nikazi gicishiyemwe impamvu iririmbira nuko yaguhaye ijambo watubwira ahiri kugira ngo kumbe nuko dukurikana avuga ati ntariko barashikuza no baratwagiye gusanga indirimbo yiwe iri ego nda kuri YouTube channel yanje ku mazina ya Noella Nishimwe official wandika ijambo by Noella Nishimwe ukibona cyane no kuri Facebook no kuri page yanje ya Facebook iriko amazina nayo nyene ni Noella Nishimwe ego iyo event nayo kumbe nahara gaseke kagifutse woga ndutubwiye ngene yitwa canke n'impaka turindire maze uje kugaragara kuko na Kamitsuni yaramaze gusohoka bamaze kuyibona iyitwa urubura kagero uri urubura kagero bisobanura naryo byaje gute urukundo nigihe warimo nurubura akagero ntirugererana mu bisanzwe ntaho herera murakoze cyane gose no tuko turangiza ikiganiro cacu nigiko ushobora kubwira nk'akamo abarinzi kazi canke abaririmbyi bagenza abarindirimbo mpimbazamana hano mu gihugu cacu c'u Burundi nk'interano canke nk'akamo ushobora kubatera interano ya mbere nuko hari ikintu kimaze imisi kimbabaza
nk'abaririmbyi ba gospel nkaba nicaye nk'ahantu nkaza numva ngo wumvise ngo umuririmbyi wanyu ngo aririmbira Imana mama ngo ibi n'ibi kaza wumva nyine ama histoire atari meza donc gacu usanga biriko biracafuza gospel ubu rero gacubura indirimbo izo twita z'Imana canke z'isi ikintu ca mbere no basaba hariho umuntu aja mu kuririmba tujaye kubera impamvu zitandukanye hari umuntu usanga yabigiyemo kugira bamubone abo mu stade donc amenyekane hari n'undi aje amavuga ati je ngomba nkorera Imana ndayivugire benshi babimenye rero bivanye nuko rero babantu baje bafite objectif zibiri zitandukanye ntibazobyifatamo ukumwe bategeza kubyifatamo ugutandukanye ariko ico no basaba cyane no basaba nuko tubibemo tubiremo ijambo ry'Imana ravuga ngo turi vyitegerezo ya rero umaze kubicitegerezo ukaba inyenyeri bisaba ko waka rero hari ikintu kibabaje cyane ukazawumva ngo jyugo nanaka ngari umuririmbyi rero n'abantu baribagira yuko atari umuririmbyi yambaye umubiri umuririmbyi nawe sikinyabwiye n'umuririmbyi n'umuntu yambaye umubiri biramugora ariko rero tuze turaraba iyo stati umuntu ayihagarareko uburirimbyi mpimbaza Imana vraiment ariko ivyo bintu ngo bivugira mu mugani no byo bari nk'ibiki misanze cyagumye mu mugani ivyahe ibyo bangu bavuga ngo uza mu ngo nujye nawe ngo n'umuririmbyi ngo aya hari gisanga nyene umuntu bimwa akanuka rero oya nyene hari utuntu usanga biranse ko bivuga swati muri commentaire ko nabe navyo bacabimenya ufite abantu bariko batigesa ko nubwo utadomyeko kandi uravye jewe sinabibonye n'amaso yawe ni nkuko nawe ubyumva nanaka akabyumva nawe ukabyumva rero kubwiye mpamvu nisaba yuko boza barahagararira ico barico nimbura umuririmbyi ubicitegerezo koko mu ngeso zawe kuko ijambo ry'Imana avuga ngo bazobamenyera kubyo bana ego ukama ivyamwa vyiza niyo naza ndirimbo zawe umuntu azovuga ati vraiment no muntu aririmbiye umurimo apana kuririmba ibintu nyene utabimerita donc bitagusa ego murakaze cyane rero turangiza ikiganiro cyacu hari utuntu tubiri dukunda kuba canke dutatu dutandukanye nicyo twako turavugana mu kiganiro nyezina Noella akunda iki mu buzima ndakunda amahoro ndakunda no kuririmba okay Noella yangi mu buzima cyaha tuvuze cyaha tuvuze iki twese cyaha ndahimbara Imana byose murakoze cyane ndeka turashimye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu ndabashimiye ko mwanyumviriyeko murakoze gose inshuti nange abakozi ba Fresh TV turashimye ryo mudahengeshanya kudukurikirana mu biganiro byacu tuza kuza muragira like share subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi murakoze. This is Flesh TV. We shine to progress.